Nyiricubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kwakira umunyamabanga mukuru w'isoko rusangi hagati y'ibihugu vya Afrika yo mu bumanuko no mu buseruko. Sijya mbere yamwakiriye rigira kabiri, yaramaze kuza ngaha mu Burundi. Hanyuma izo ngendo wagira ngaha mu Burundi ziri mu ntumbero yo gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu izobera ngaha mu gihugu cacu, yari guteza kwera ngaha mu gihugu cacu mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, ariko kubera imvu zitandukanye inama irasiba. Ubu rero yaraje kumumenyesha yuko itariki ntabanduka iyo nama yamaze kumvikanwa ko n'ibihugu vyose. Iyo tariki ikaba ari igenekerezo rya 18 na 19 ndamukiza uyu mwaka wa 2018. Yaraje rero kumenyesha yuko imyiteguro iriko iragenda neza, kandi ko bashima intambwe Burundi bugezeko, kuko kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze Burundi bwaramaze kwitegura. Ubu rero hoho bwariteguye gusumvya, bukaba rero yanoma rikaba igiye kuba nkuko yabishikirije ati mbere nzoja ndaza naje wenyene ngaha kenshi mu Burundi kugira ngo duheraheze udukorwa tumwe tumwe dusigaye. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu rero yamushimiye cyane kuri iyo nkuru nziza azaniye abarundi. Ati nivyo abarundi bashaka kumva, kuko igihugu cacu n'uburenganzira bwo kwakira iyo nama. Ati kandi natwe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaco tutazokora kugira ngo iyo nama igende neza. Aho twamenyesha kandi yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu izoba iri kumwe n'izindi nama, nk'inama y'abatambukanye y'abakuru b'ibihugu bagize ibihugu vya Komeza, hamwe n'inama y'abagwizatunga bo muri Komeza. Mu kurinda rero ko iyo nama iba mu kwezi kwa kane igerekerezo rya 18 na 19 hagiye gutunga, hari ibikorwa bigiye gukorwa. Ivyo navyo ni ibikorwa bizokorwa n'abashikiranganje. Ubwa mbere umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu azokwandikira bagenzi we abatumire mu nama, ubujejwe ivy'ubudandaji n'amahinguro nawe agire nk'uko nyene, kandi n'abagwizatunga babo muri Komeza baje barakora n'abagwizatunga bo mu Burundi kugira ngo koko iyo tariki izogere inama igenda neza cane.